nimba ari umugabo wundi mabigoko yabivyamoreye wewe urazi ko uri umugore nubaha uje mu gitondo umufata umujane kwa muganga bamupime ko tambaye akaba yifise azomuvyara ariko urumva nari nifuza ko atovyarana n'umuntu tumurebe kwaza muzee ingo rabuza n'amazi musuke araravye akunda kuraba yababaye na nyina apfa yararavye Sharifa zana amazi akunda kuraba muracazunguruka namwe ntimuheze ega ivyo mwe nagumye ndababwira murabe nyene muzunguruke hariya hose ako nakabati mama aho n'ahantu dushira mu ivyombo Ego warubatse sinokubisha. Iyi ni inzu imwe. Ni iyi nyene mama ni. Ikico nikiyo reka nira. Mama nawe. Ico ntabwo ari kiyo mama. Ikibona. Yabo ikibona. Ibintu vyo mu gisagara narababwiye. Iki si kiyo iyi ni TV. Bayita nde? Iyi ni televiziyo. Televiziyo ni ukuvuga urabona kuko ari nini bayita ecran plat acha harimo ikintu harimo ibintu vy'amafilme harimo ibintu ngona iyi ni Azam TV urabona yuko ahanye na kadecoder ushizemo gumuraba bijya byo muri Tanzania hose iki televiziyo ikiba cita ecran plat kiba cita ecran plat ibyo ni si televiziyo bisigongo Oya. Nagafilme kabatanze. Ecran plat ukora ikintu kinini. None aba bantu muravugana wowe? Oye mama nawe. Muvugana? Abanye bibereye. Nibindi by'ibikino bakina. Aha ushaka uraduza cyangwa ukamanura. Bivana ni ushaka kuraba. Abazungu. Harimo abazungu. Abazungu nukuri. Yewe kamama we. Numva rero mama anye niho nababwiye ya bwa bundi hahandi naho rambubwa mbere narahavuye ya mahera naguma mbika niho nubase byarakunze amahera yanje nayashize muri banki ndagira ndubaka anye nkuko muhabona aha ndatangaye n'ukuzinjira mu nzi sabuki ni wacu rero aha rero je uko natwa twabivuganye mugiye kuba ngaha ijyanzu hariya ruguru ijyana guca dupangisha uburesi bwasura ruguru uja gukora yiki byo kwibera ngaha woja gukora yiki urumva no mu birima hariya urumva papa ico napanze nuko hariya murondera abakozi mu mirima hariya murondera abakozi nzo bararima nibo nzoza ndaha amafaranga ndabahemba bakora mwebwe namwe muzobaha hama ijyanzu iri hariya tuce tuyipangisha rega mwana wanje no gushimira gutega kibondo cyane yo ko wewe nugira ingorane ivyo kujya birahari asha nta kibazo muzogira yifuza mu buzima umuntu ntakihebure kuwihebuye ibyo bigoye ahanyene tuzoba ngaha nanje nzoba mu nzu isa gutya ahanyene mama hanyene
naho umwana wawe naho iwawe naho iwanyu bavyeyi banje urambabarira nari yinzi ngo amaheru yatwara mu bagore baheye bavuga ngo ukuri ubaka inzu idahera oya ntavyo nari yinzi yuko ibivyo ni iyi ni ntebe bayita divan ni diva mwave wibaza ko ari ubwato erega mutama niyo kwicarako erega mutama tware tujijoro ahubwo aya matara iyi niyo bita diva ahubwo naguze n'amatara arimo amatara ari yazigiye baca baraba ingene bagira muta mwe ni mwicaraho nta kibazo ingani yapfuye bicara mu makusu ubundi kwisubira ku kumbi urengwa nanjye zo umugore mu gisagara ntagati zanzara mutama zazigiye mukajewe warabyaye neza ariko kubyara ni warabyaye neza kabisa aho umuntu adashikashikanwa n'ibibundi sinakubwiye mama aha ni sawa rero aha niho muhira mwana wanje Imana ikunzigamire amina ikumpera imigisha amina mama ariko murabona ingene abantu bikura mu vyuya none rwa rugore ubu inzu ntibari gwiwe none iyi nzu siyo yotashemwo iyi nzu ntiyari gwiwe none ubu rero ubu aguye inyuma y'iyi nzu ntazokubona kahipfuza ni birebire ivyo urya wewe no mu mutwe narafuse kuko nkugiyo tuzakuba tukiri kumwe niri terambere ntabwo nari kuba na erega mwana abarundi barayamaze ngo muhusha tunga ahusha umugore ntubona mama urya jewe maze kubona ibintu aguma akora amanyanga yiwe yaguma nkorera burya je naciye ntangura kuza ndipanga gahoro chini buke atavyazi niyo mpamvu wabonye ubona iki kintu gihagaze ngaha mbega mwana njaza kumenya ko hari gafaranga ubika waramweretse ukabika yaca gatwara agashira caki vagundu rwarugabo nimba ari sarifu nimba ari ahubwo ndashima imana yamunkuyeko mbega bageze hehe nta n'ivyo babapfiriye hehe nimba batawe nta n'ivyo nkurikira ntukabimenye mwananje reka ibivume bizopfa ari bivume uko nyine ndakubwire mwana wanje ngo kuje ngo ndakubwire undi wa mugambi ugeze hehe uyo mugambi papa uyo mugambi jewe nzokubwira mugabo unye simbona neza uko no inyishu no guha ariko nzokubwira vuba uko tuzobikora erega mutama uwitonze amira ibinoze urabona umwana wacu yabanje agwa mu rudubi arongora umukobwa kandi twari twaramumubujije ubu rero ureke yitonde hari igihe yogwa ku mukobwa w'indero yarezwe ameze neza hanyuma ikindi nacyo woheje kumubaza ngo iwiwe handi ahari iwiwe ariko yavuze ko tuzogumana ngaha aha nyene tuhabane n'uwo mukazana zo none mzee ivyumba ari vyinshi none ntiwabibona ntubona uciye aha hose ino hose ni vyumba mzee nawe ni hata kimwe bibiri nini nyuma bitatu ino hose cyane ntiwahageze ino hose ni vyumba hari izindi nzu hari ino hose hari ivyumba iwaga bidasanzwe kuko nshobora gufata ibintu bya ruguru niyo byarabaye byari bya kera ubu twarahinduye ubuzima turi mu kindi kinjana turi mu bundi buzima ni kubera ko ushobora gufata ibintu bya mama wawe muto gushyira mu buzima bwacu uko bijyana ni naje gusaba kugira ngo abana batarabukunde dutangure ubuzima bushasha nturaheza kuvuga je ndi intumwa y'Imana yagarutse rero kwihanganira ibibazo by'abisi bose nturaheza bandanye kuvuga intumwa y'Imana none ibyo intumwa y'Imana ngabije gukora noya nakubajije je ndi intumwa y'Imana yo kuza kwihanganira ibibazo by'abisi
Jena kugereka n'ibijya mama umutoyi. Afise ngozi we burya ashaka. Nubere je twabanye kera gose. Kera gose. Iku twabanye kera gose. Haize imyaka 5 n'amatari 6. Imyaka 5 y'umwana n'umwana. Ujya mwana oya tureka yakura. Sinzi aho yamukuye nabwo yamukuye kumara z'abagabo nabwo yamukuye kuri je sindabizi ariko wa mugabo reka ndakwita umugabo ndakwita igisebe ndakwita igikoko ndakwita uwa mbere yarapfuye kubera we none nugiye no kumwigana narenze ko waje wabaye umuntu muzima none ubwo ubu sinzi kari kukunyambari iki niho kuko butera bwongereza njye nakusenga tu bagira ibyo bintu nibagira nakwiye ko ari byakira urumva ndikirofa mu mutwe kidakomeye neza cyo kwibagira ibintu bunyane byabaye kuravyibagira ushaka genda vyiba wewe wavyibagira umunyavyaha uzi kuri umunyavyaha umwe karuhariwe uburenijwe mba nibagira hari ikidonda kidakira ku mutima hari igisebe kidahera ukiza kundesha wambwiye ko umusore ibintu by'abagabo atavyuzi none ubu rero uje umbwira ngo n'umwana ntawuzi ngo umwana none nakwiye ko ndi umusore naza gukoresha wavuze gute ntuvuze ko ata mwana n'umufise kukiri umusore ugaca wivugisha ngo wararotswe je nanzi ngo waranakorokewe kumbe n'umuvumo wavumwe n'Imana kubera ubupfu bwawe n'ububeshi bw'ibinyoma bwawe no kwigarama abana umugabo muzima nanzi ko mbana n'ikigwari cy'igikoko ntazi n'ingene niyo caburogewe wararotswe kumbe n'umuvumo w'Imana ngo nabaroze huko umurozi niwe wirotse genda usaba Imana urabe ko wohinduka urabe ko woba umuntu uhinduke urabe ko Imana izobitereka kubabare naho jewe umva no mu maso sinkene no kukubona mu rugo rwanje wibagire n'inzira itaha kwa Sharifa sindakuzi nimbara y'Imana nzokwigarama none vuye uranyigaraje kwera apana kuvuga ngo turi babiri nimbere y'Imana nzokwigarama nakubwiye sindakuzi umugore ni karore mukuru gakwira niwe wiroze uheje no kwigama n'umwana ubunyene none uzumva uzopfuba bari wewe Salimani ikintu no gusaba wa mugabo jeho norushaka ndakubabare ngo utusubirane mambe nari nibage no kubaza ushaka nda ariko gamani ibyabaye tuvyibagire dusangwe bishasha ushangiye cyo cyakiki jewe usubirane na Sharifa ngoma ntari umwana wantutse Yihoze ibyo bintu byo nibikuraba ujye mpamvu dogo nawe yaje kugutuza ubuzima bwiwe bujyana mu buzima bwa misiyo yiwe natwe dukore iby'iwacu misiyo kurondera ko nyabaki ari kuri misiyo yiwe nyabaki reka kuzonyifatanya kandi akubwiye urazi ko kuva na kera ndakubwiye reka kumvira ikiro facture mbega umbana ko ndumwana umugabo muzima na diplome n'amafaranga afise wize guhemukira umugore wize guhemukira abana nico kintu bakwigishije wengira ishure ugatse ko sijya abandi biga ngo nitama gusa y'amafaranga wabonye kwa Sharifa ngo ugiye ngo kurongora abagore bafise amafaranga kumbe waranakorokewe ntiwanakorokewe wararotswe genda uzo kwimbere kaje ningire nta jewe sindakuzi kasura hehe n'uzombaza nzovuga ko napakaye Nyine kabisa uravuze decision narapakaye ubundi mupfakazi ndindiriye ubundi mugabo azoza kunzu futa sindi nivo yawe sawa uzoronka igisizi ngo ntacu sindi nivo yawe ngo ndaje gusaba imbabazi ngo ndashaka ko dusubirana ko kamuka Iwaga bidasanzwe kuri babyeyi bacu urakoze kuza kudutemberera naho musanze mu majyambere nananiwe kubyira ijoro ryose ntiyasinzira birekeye iruhukira byatangiye kuva aho munsi twamenye ibanga rya Salimani na Sharifa ryabanga ryacu amenye ko yahoze ari umugabo wanjye yarongoye umukobwa wiwe kuva uriya munsi bakunda ni ingorane twagiye kwa muganga basanga afise hypertension iyi minsi yose irabyuka twamuha imiti ariko wapimye
yose na stress yaciye ntavyo yarazi erega mutama bijya bintu byari biremereye kubona wewe ufise umukobwa akarongorwa n'igisizi imwe mwabiri ku nzira uri kurumva icyo ni cyambere ikigira kabiri wowe ukaja kurongora uwitwa yuko ari kizira ega yasanze yarongoye nawe yari kizira none umugore w'umukwe wiwe wumva we yari kuburongo urumva ni nk'umwana wiwe ni nk'umwana urumva ibyo byose byamukoraniye ko byashaka kureka kumutera ingorane ahubwo naricujije gituma navuze n'iryo banga nari no kuribika ni wari kuribika ngo bikunde impera n'imperuka byamenyekanye kandi yociye abona yuko nawe wenyene icyo kimwe n'umugesera mu bandi wagize neza kuyivuga ibintu nibyoje habona hakiri kare ariko bimutengoranye kandi ngo ingorane reka dusabe Imana ntibizeye mutera umutima kuko umutima wo munyarutsa no kujya agwaye umutima yego yote bakabisa ije na stress kandi après 3 heures ditangiye kumurabana n'ipima kakandu umutima uri hejuru nabigerageza amaze kugwara umutima yego urazi ko umwana we Sharifa ni umwana akunda n'umutima wose none abonye iriya ngorane Sharifa yagize no kurira ibiki byose mutera mu stress nyene n'akazi nagikora ni mu gitanda ingorane ya stress ngaho mu nzu izo rero ingorane zidasanzwe rero ndakubarira icyo ukwiye gukora ni iki naho agwaye ego aragwaye ariko wowe uzomube hafi ugerageza kuzura mukuramo izo ngorane umuyagisha umubwira uti mugabo wanje bijya n'ibintu byarenyanye kera uti umukobwa wawe nawe burya ko kidagisizi imwe camuvuye ko kikagenda ati ashobora kuba yaje amutera imigisha ujya zoro nkundi mugabo ameze neza azomuhoza amarira wewe rero ubyikuremo kabisa ubyibagire pe Sharifa nawe aje kumuraba rero acarira bikongera kandi abandi ma stress nashobora kwihangana abonye papa wawe gusurazi ko ari umwana yitetesha cyane papa kandi niwe mwana umwe afise amuguye mu ndanya yatangira kurira urahera kuri sana umubwire areke kuzararira ashikira wese imbere ya se umubwire utiraba wowe ukurira so acagwara rero hagari kuko kurira papa reke kuguma gwaye niwa mu Rwanda nyabugizo mwica so wawe biri kuzira ibyakoze muri famille yanje umunezero nari mfise n'umugabo wanje turabizi iyo uza kumenya ko ugiye iyo biri ku nzira yarongoye ubwo ari kwemera sinari kubyemera abantu byari kumvikana ariko byabaye ariko Imana irazi igikoze n'ukuri kw'Imana kuko iri banga ukuntu Jesse nabimenye mutama niyabimenye Sharifa niyabimenye sinzi yabwine rimenyekanye akacaba ingora ijya ryari ibanga ridasanzwe ibanga ridasanzwe kabisa ryari riteye ubwoba ku buryo hari iwacu twasize ariyo nkuru yonyene bavuga abantu bose byabaciye ivuta kumarigara yose y'abatanga n'ikitavuzwe cyo nibiri ku nzira ntituzi niyo yomokeye ishigeze agaruka hariya kuko yari kwatumbera abo ntabwo nzi niyaza sinzi iyo yomokeye nuko eko uraza hariya umenya gute uriya munsi mpaka ubu sindamucisha n'imigisha ingorane ni ku mwana uze wigumye mutama tuzomusengera Imana mutamubona kwararembye gose naco mutatuzogaruka kumuraba tuzogaruka kumuraba ko twegereye turi Bujumbura natwe ntangora uri hafi yewe ni hafi tuzogaruka hagize ikiba karemba gose batumenyesha tuje kwanza mu nzu dufungure ibanga ridasanzwe